bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, aho nizera ko abantu benshi cyane muri benshi gose murindiranye igishika kumva icimana yateguye ku buzima bwanyu, icimana yateguye ku buzima bwawe, icimana yateguye ku buzima bw'umuryango wawe, icimana yateguye ku buzima bw'ibikorwa byawe, icimana yateguye ku buzima bw'ishingiro ryawe canke igikorwa kindi ukoreramo Imana. Uno musero turaza kwiga kuri aya majambo yanditse mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 3 ku murongo duhera ku murongo wa mbere. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 3 duhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Turasoma mu izina rya Yesu. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha y'9. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uwo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bari kumwe na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubaye ko. Imana ihabwe icubahiro. Aya n'amajambo y'Imana rero dusomye, twasomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 10. Turashobora gusubiramo rero ku murongo wa 10, aho nako ku murongo w'indwi avuga ngo maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Ikindi naco ahandi naho tushobora guca dusubiramo kandi ni ku murongo wa 6 avuga ngo Petero aramubarira ati ifeza n'inzahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete, va hasi utambuke. Ahandi naho dushobora gusubiramo na ku 10 avuga ngo bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubaye ko. Imana ihabwe icubahiro. Uyu n'umuntu yari amugaye, yaramaze ibihe kuri iryo rembo ryitwa Ryiza. Mu vyiyumviro vyiwe ntiyibaza kwinjira indani mu rusengero, kuko we yiyumvira gusa kugarukira hanze y'urusengero. Ivyo abaja mu rusengero baja kuronkerayo we yabona umenga ntibimuraba. Kumbure mu rusengero havugwaho ijambo ry'Imana gusa, nta kindi kintu cahabera. Nta n'igitangaza kumbure cyahora kihabera, kuko iyo aba hakorerwa y'ibitangaza aba yama yinjira kugira ngo nawe aronke igitangaza. Ariko ico yabona ko yo kwigumira impande y'umuryango kugira ngo azarisabira abinjira.
abinjira bagiye gutanga ishikanwa mu mashikanwa bateguye bamusigiremo n'amasenti n'amakenya kugira ngo arabe ingene yo kwikenura, maze mu nyuma kumbure akarindira kuzopfa amugaye uko nyene. Ntiyimvira ko hashobora kubaho igitangaza, kuko niko vyamye, yamaze ibihe niko yamye. Uyu muntu yararemaye ntibamuvuza izina, ariko natwe nitomuha izina kuko ntituzi izina ryiwe. Ariko hari abandi babiri tuzi izina bitwa Petero na Yohana. Petero na Yohana nabo baraja gusenga nkuko abandi baja gusenga. Nta mugambi bari bafise kuja gukiza umuntu, ariko bashitse basanga hari umuntu ariko arasegerereza. Sinibaza ko bwari ubwa mbere binjira muri iryo shengero, ntibwari bwa mbere ndibaza. Bashobora kuba bahora bahaca bakamubona, mugabo kumbure mu nyuma bakimvira no kubera ko uyu muntu atabona igitangaza. Kandi Yesu yaraje, yarapfuye arazuka kubera aba bantu. Bama binjira kumbure bagasohoka bakamubona ngaho, kumbure n'ikindi gihe bamusigira n'akanoti, ico gihe hakora ayo mafeza n'inzahabu, kumbure baramusigira izo feza canke inzahabu, cyangwa ugasanga ntibamusigira, ntawe ubizi ko ntaco bivugwa ko ngaha. Ariko uwo munsi hari mu masaha 9 bagiye gusenga, sinzi ko yari culte ya louange na adoration, mugabo ati bari bagiye gusenga. Bagezeho arabitegereza cyane, bisigura ko Petero na Yohana basa n'abantu bashobora kuba bafise amafaranga. Byumvikana ko bambara neza, bambara nk'abantu bagiye gusenga, ko kurazi ko ugiye gusenga arabaga agahuzu keza. Ati ivyo byose aba bantu ndavye ingene bameze, ingene batambuka, baparitse kumbure sinzi iki hariya, ati aba barama. Arabitegereza gose cyane gose, ati nimurabe ico mumpa namwe nimogenda uko. Nawuzi imvugo yakoresheje, kumbure yavuga ati saidia papa saidia mama, canke yavuga sinzi ijambo yakoresheje cyane mugabo yari yiteze ko bamufasha. Arabyitegereza cyane, arabaraba cyane, arabona ati koko aba baraza kuma. Ariko Petero kumbure yari sofse, asanga mu ikanzu yiwe, urazi ko kera bakunda kwambara amakanzu, kumbure asanga mu ikanzu yiwe nta n'inzahabu nta n'ifeza, asigaranya yishikanwa, kuko urabizi ko udashobora kuja mu nzu y'Imana utagiye utwayishikanwa nimba wowe urifise. Kumbure yari sofya asanga asigaranye yishikano yonyine. Ati none amashikano nza guha ishengero, nza gutanga mu nzu y'Imana, niyo nza guha iki kimuga, kumenga ikimuga yo ni kumusaidia gusa ivyiwe ukwiwe, ariko Imana nayo tukayiha ivyayo. Petero arayumvira ati ariko ahubwo no mufasha cyo tuma adasubira gusegereza, kuko murazi ko hari umugani w'igishinwa uvuga ngo hakurobera umuntu ifi wotuma umwigisha kwiroba. Sinzi gishinwa kumbure bavuga ngo uraza abashuni ngene bavuga, sinzi mugabo umugani w'igishinwa bawusobanura mu zindi ndimi. Ati haguha umuntu ifi wotuma umwigisha kwiroba. Petero kumbure yimviye ati vye vyose uyu muntu ndakwiye kumwigisha, ndakwiye kumusengera, ndakwiye kumukiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukize n'abagwaye. Ndakwiye kumukiza, maze ninamukiza biramufasha ntazosubira gusegerereza, ahubwo azoshobora kwironderera nawe abo umugabo nk'abandi, arondere nk'abandi. Acaramubwira ati nta feza canke inzahabu no bamfise uyu mwanya. Ati singira ifeza canke inzahabu, ariko ico mfise, avuze ati ariko ico mfise, nibwira ko ca kimuga cavuye kiraba mu maboko ko yoba afise agatukumbure karimo ibiro 2 vy'umuceri. Ati ariko ico mfise, sinzi ko ijambo ariko ico mfise yoba yarisubiyemo nka kangahe nta wizi. Avuze ati ariko ico mfise nico ngira ndaguhe. Kumbure yibaje ati ntagira ifeza canke inzahabu, yoba yagendanye nk'akajumbu mu mufuko canke kandi kantu. Nimba yabuze ifeza canke inzahabu, namva imbere basi agira mpibiki ko ntabona n'ikintu afise mu maboko. Kumbure bagendana umuzingo w'ijambo ry'Imana, kera yari mizingo ntiyari Bibiliya nkizi. Ati ubwo rutabo urusa gutyo, urazi Bibiliya zubu kuri kuvertira abahirabura, ubwo rutabo rwirabura nigagira mpe ndarukoze iki. Ariko amubwira ati ariko ico mfise nico ngira ndaguhe. Ati mwizina rya Yesu umunyanazarete. Ico cyari gikaze, kuko yaravuze ahantu bazi
i Nazareti barahazi. Mu izina rya Yesu bamuzi nk'umuhungu wo kwa Mariya na Yosefu, yari umusharpentier, baramuzi, yarapfuye yarazuka, mugari abantu bakwije ibihuha ko atazutse, ahubwo abigisha ari bo bamwivye. Mu izina rya Yesu umunyanazareti. Kumbure cakimuga ati none sasa tange kumbwira amazina y'abantu bazinanye, jewe bimfashiki. Ariko aravuga umuhungu wo kwa Mariya bazinanye wari Nazareti, je rero bimfashiki. Kumbure niko yatangiye kwiyumvira, ntibyanditse, ndibaza ariko yatangiye ati ariko mu izina rya Yesu umunyanazareti. Ico kiza gikaze dusomye ngaha kuri sisi ati Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha. Ati rero afise ikirero uyu muntu avuga ati ariko icyo mfise ndakiguha. Ati mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Amubwiye ati va hasi utambuke. Niyavuye ava hasi ngo atambuke. Tusomye kuri 7 kundwi ngo maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Amaze kuvuga ati mu izina rya Yesu umunyanazareti, tambuka, haguruka utambuke. Umuhungu ari aho canke ico kimuga nicavuye kibitahura n'ingoga, cagumye cicaye. Uyu muntu amubwira ngo mpaguruke mu izina ry'umuntu w'Inazareti. Yumvire nk'uwo vuge izina ry'umuntu uzi mu quartier aho hafi yaho muba, aho nyene kwisamariro canke aho nyene kwibarabara canke aho nyene hariya mu Kabande, sinze amazina y'ahantu iwanyu mu mitakataka mu Gihogazi canke ugasanga nyene ariko avuga izina ry'ahantu uzi kwiranda, uzi Imwaro, uzi ahantu uzi. Ati mu izina ry'umuntu uzi wigeze kumva yavumye mugabo ntukimumva, yaragiye. Urumva Yesu yaramaze kuva akazuka. Ati haguruka utambuke. Cyakimuga cyagumye cyicariye, niciyumvire guhaguruka. Petero abona ati uyu muntu rero we ntiyumva, ntatahura ibyo ndiko ndavuga, abona kumenga ndiko ndayayata canke yibaza ko ndiko ndakina faraja ngaha. Sindiko ndakina faraja. Ati ibyo byose uyu muntu ashobora kuba atavyumva, atabitahura ibyo ndiko ndavuga. Aca mufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Ikimuga kirahaguruka, kibona kiragenze. Ya kiratamba, kiraryoherwa. Nubwo mvuga nk'iki, mugabo yari umuntu. Arahaguruka, aratamba, araryoherwa, arashima Imana. Arumva kabisa ko ibintu bibaye neza, arumva kabisa ko hari ikintu gihindutse. Aratambuka neza nk'abandi, aragendana na Petero na Yohana, abona ko bimeze neza. Cakimuga rero canke wa muntu amugaye, ndeke kumwita caki, mugabo wa muntu amugaye yaramugaye amaze gukira, abantu baramubona. Ntiyarinze kubabwira aterega jewe buriya ndi wa wundi yahora yicaye impande y'urusengero ku irembo gitwagiza. Ngo baramubonye handi kuri 10 ku 10 twasome umve icyo abantu bace bavuga. Dore kuri 9 abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero gitwagiza asegereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Urumva abantu bose batangura kubona atambuka ahimbaza Imana. Uravyumva nawe Yesu yagukoreye igitangaza, ntuzubure guhimbaza Imana. Abantu bose bacara bibeje ati ujya ni Janine, vuga izina ryawe. Ujya ni Jackson, je mvuze igi wanje. Kuko Yesu nawe agira gukorera igitangaza. Amena. Vuga izina ryawe ugira uronka igitangaza uno munsi. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti uno munsi urabona igitangaza cawe, kandi abantu bose baraza kumenya ko ari wa wundi wahora usegereza, kuri wa wundi wahora ugwaye, kuri wa wundi wahora utavyara, kuri wa wundi wahora nibibazo, uri wa wundi wahora upanze. Abantu bazobimenya. Haleluya. Vuga ati abantu bazobimenya. Subiramwe uvuge cyane ati abantu bazobimenya.
nubwo ushobora kuba utaravyumva neza, wumva umenga ni ikintu kinini cyane ndakubwiye gishobora kutaba, ariko vyizere. Uyamugaye bambuye ngo ahaguruke, mugabo ntiyahaguruka kubera atabona ingene biza kugenda, ariko we ni wizere uhaguruke mu izina rya Yesu mu buryo w'impwemu, wumva ucakiye igitangaza cawe, wumva ucakiye kwakira Yesu kwawe, wumva ucakiye impuzu zawe, wumva ucakiye inzu yawe, wumva ucakiye gutabarwa kwawe. Ibibazo urimwo, ingorane urimwo, amarira urimwo, ntibisigura ko Imana itabizi. Yaririndiriye uno munsi kugira ngo ubone igitangaza cawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Igitangaza cawe kigira gikoreke aho hantu ugwaye, hagira hakire mu izina rya Yesu Kristo. Vya bindi vyari vyanse bigira bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ya dosiye batari bwasinye bagira bayisinye mu izina rya Yesu Kristo. Cya kindi bari bakwanyiye bagira bakwemerere mu izina rya Yesu Kristo, kuko igihe cawe nawe kirageze. Petero na Yohana bararenganye, ariko Yesu ni hari. Bisaba ko agira uhamagara mu izina rya Yesu. Ndi hano kubwo guhamagara kubw'izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubone igitangaza cawe. Igitangaza cawe kije kihuta mu izina rya Yesu Kristo w'Nazarete. Reka ubone igitangaza cawe. Reka inzu yawe, ufise inzu ntonya wamurira cyane bivanye n'iyo nzu, akira inzu yagutse mu izina rya Yesu Kristo. Akira igitangaza cawe, akira kwimugwa mu bindi bibanza mu buryo bw'impemu. Uve mu kibanza gisuzuguritse uje mu kibanza cyubahitse. Va mu gasuzuguro mu izina rya Yesu Kristo. Uhora agira gukorera igitangaza, agira kwicarikane n'abahambaye, agukure mu mukungugu waruri nyuma y'abandi, ariko ugiye kuba imbere. Igitangaza cawe giye kiboneke. Wahora usuzugurwa n'utogusuzuguye, ariko bagiye kukubaha guhera uno munsi mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Ivyawe bigiye guhinduka. Abahora bavuga ko utari inshuti, atani cyo mupfana, atanaho muzinanye, ngo nuko muva ruguru ahantu hamwe gusa, ariko guhera uno munsi bagiye kukwita inshuti yabo mu izina rya Yesu. Uzubwira abagenzi ububwira ati muze muramfotora kugira ngo bizobe ibyibutso, kuko hazogera igihe bazobanza kukubaza kuri portail ati murazinanye, haraho muzinanye, uzotume werekana iyo foto ati buriya heraba ni foto twifotozanye tukira abashomeri tugipanze tutarashika kuri urugezo tugezeko, kuko ibihe birahinduwe n'umwami. Akira inyishu yawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Ibihe wabayemo ni bibi cyane. Iyumvire kuba mu bihe byo kuborerwa. Hari abantu usanga ajya gusenga mugabo kandi akanywa inzoga, ariko uno munsi ndagusengera inyota y'inzoga ihere, ukazosubira kunywa inzoga uzodahwa, kandi bizoba biheze mu izina rya Yesu Kristo. Igitangaza cawe kigira kiboneke. Ukamuja gusenga misi yose na Bibiliya mugabo gusambana, mugabo wiba, mugabo unywa itabi, guhera uno munsi Yesu agira kurokore. Yesu agira gukure muri izo ngorane, agushire mu nyishu yawe. Ibyawe bibe bihindutse, bibe bishasha, ibya kera biveho, maze hazi ibihe bishasha mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ndagusengere Imana igukorera igitangaza nkuko yakoreye igitangaza uyamugaye, maze abantu bose barabimenya. Reka abantu bose bazobimenye, reka abantu batari bakuzi banakumenye nawe kubera igitangaza Yesu agiye gukorera. Navuze ni wifotoze ubika archive kugira ngo uze werekane niyo nzu ubamo, reka bayigufotoreremo. Nako kazi ukora kuko kagira gahinduke, wifotoze ubibike kuko igihe kiraje kandi cihuta gose. Aho Imana igiri gukorera igitangaza, ndumva uri kuravuga amen. Avuga amen nini cyane. Aho aragiye kugirira igitangaza, abagusuzuguye bazotangazwa no kubona ingene Imana iko gukora ibitangaza nibihambaye. Ibihe bigenda bikuranwa. Umusiguzi gatatu avuga ngo ikintu cyose cyaremewe igihe cyaco. Ibihe rero bya bihe bibi wabayemo, ubu Imana igiri gukorera igitangaza ihindure page. Bose bazobimenya. Bose bazobimenya. Bwira mugenza ati bose bazobimenya. Uti uzi gute ko ndi kumena mugenza? Mubwire nawe yo bari kurutumwandikira message ati bose bazobimenya ko wishuwe. Bazobona ingene uhimbaza, bazobona ingene uryohewe, bazobona ingene wambara, bazobona ingene wigendesha, bazobona ingene ahuba, bazobona ingene usigaye ufise amagara meza. Bose bazobimenya.
ngira ndagusengere kuko ragira gukorera igitangaza. Uno munsi n'umunsi wawe, harabaye ibihe by'abandi. Urashobora kuba wama widoga ati nama numva abandi bariko arashima bashinga inahe, bandika ama message, bakandika bakavuga ivy'Imana yakoze, atariko jewe sindigana nandika kuko nanje sindabona igitangaza. Igihe cyawe nawe kirageze, vuga uti amen. Igihe cyawe nawe kirageze, harabaye ibihe by'abanaka, nawe urashikiriwe, vuga uti amena amena amena. Igihe cyawe nawe kirageze, harabaye ibihe byanaka nabanaka, nawe igihe cyawe rero kirageze, aho ragira ko ibitangaza, amanga yose azobimenya, aho na vya bindi bigiye gukunda. Haleluya, 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 haleluya. Kutavuga amena, haleluya. Ndagomba ko ndagusengera, ngira mbanza sengera umuntu agomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Umuntu wese agomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ashobe kuronka afukame. Bikunze kufukama byo bibaye vyiza. Bidakunze kufukama, urashobora gufata kuri yo radio uri kuranyumviririza ko wifate. Bidakunze kuifata, wifate mu gikiriza. Dusenge mugabo uraza gusubiramo no majambo uvuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye, ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndahevye ibyaha byanje byose, ndaji wawe, umpanagure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nzobane nawe ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu, amen. Ngira ndagusengere we wihanye uno munsi. Reka dusengere ababihanye. Ego, reka dusenge. Mwami Yesu, gira neza kandi uragororotse, uri Imana idukunda kandi tubabaye, wamutuba hafi mu bihe byose. Ndaje imbere yawe Mana, ndasabiye ababene data bihanye no munsi, bafashe ingingo yo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ivyabo byari bigoranye, ivyabo byari bimeze ukuna kuriya, baragendeye mu vyaha bitandukanye bishobora kuba bidasa, baragendeye mu vyaha kumbure byari by'agahomera bunwa canke ibinabiriya, ariko kubw'imbabazi zawe waravuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Baraje kuruhukira iwawe kugira ngo baharire ibyaha vyose. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye amaraso yawe Yesu Kristo abeze rwose, akureho icyaha cyose n'ibicumuro vyose n'ibigabitanyo vyose, basigare bera nk'uko sheregi yera. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete, imbabazi zawe zibaboneke ko guhera munsi ntibasure kandi kwitwa abanyabyaha, ariko kandi bitwe abana bawe mu ruhongore rwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete ndaguhamagaye mwami kugira ngo ugire icyo ukora. Mu izina rya Yesu Kristo basure kandi kuba bashasha, basure kandi kuba bari kumwe nawe bushasha, ibintu byabo bibe bishasha, ikintu cyose bakora kibe gishasha. Mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abacitse kuba icyare mu gisha, ngo ibya kera biba byarenganye, ngo byose biba bibaye bishasha. Mu izina rya Yesu Kristo ureke babe bashasha. Ndizeye Kristo ko ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Ego, wewe wihanye urashobora kumpamagara cyangwa urashobora kunyandikira. Ntumpamagare, urashobora kunyandikira kugira ngo umbwire aho uri, ndakurongore ku ishengero riri hafi yaho uba. Ucunyandikira kuri 76 96 76 96 96 96 canke kuri 68 22 68 52 68 22 78 52 68 22 78 52 68 22 78 52.
unyandikire kugira ngo nshobore kukubwira ishengero wojamo ryo bari hafi yaho uri. Ego ucumugira aho uri. Turaza amashengero menshi ari mu gihugu, naho bari mu bihugu duhana imbibe naho nyine turahazi. Urashaka kutubwira kugira ngo cyo tukuyobora ku ishengero ryoba rikubereye hafi. Tugiye dusengere rero umuntu agwaye n'umuntu afise umutwaro wundi. Umuntu agwaye n'ufise undi mutwaro. Egome tugira dusenge, ndagusabe ufate aho ugwaye, nimba atari ingwara ari umutwaro wundi urafata mu gikiriza. Ariko kandi naho ufasha aho ugwaye urashaka gusengera n'undi mutwaro. Yesu ashoboye byose, ntashoboye bimwe gusa, ariko ashoboye byose. Ngira ndagusengere kugira ngo Yesu agukorere igitangaza. Reka dusenge. Mwami Yesu, ugira neza kandi uragororotse. Abana bawe baraje imbere yawe bakwizeye kandi bakwizigiye kushobora kubakorera ibikomeye n'ibihambaye. Uri Imana yama yigaragaza mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe, mu bihe abantu bataziga, mu bihe abantu batabona inyishu. Wewe uraboneka, wewe urigaragaza, wewe uriyerekana. Mu izina rya Yesu Kristo ndaje kuri uyu mwene kubw'uyu mwene data afise ikibazo cyo mu matwi, arafise ahababara cyane mu matwi, arafise ibimubabaza mu mubiri. Ndakoretse Mwami, uyu wundi nafise ingwara uko zitwa kose. Ingwara ziratandukanye, zirafise amazina atandukanye abantu bazihaye, ariko mu ijuru wowe ubona ugukira k'umwana w'umuntu. Mu ijuru wowe ubona umuntu afise amagara meza, kuko ijambo ryawe rivuga ko uzohezagira n'amazi yacu, uzohezagira n'ibitungwa byacu, uzohezagira n'imibiri yacu ikagira amagara meza. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete, uyu mwene data aramaze kwihana, uyu mwene data aramaze kukwizera, uyu mwene data arizera ko ugiye gukora ikintu gikomeye. Arapfukamye, hari n'uwundi adapfukamye mugabo yifashe ahagwaye, arizeye cyane ko ugiye gukora ikintu gikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete ndamuhagurukije akire mu izina rya Yesu. Ububasha bukiza bwinjire mu mubiri wiwe, bwinjire mu misokoro, bwinjire mu nyama, bwinjire mu magufa, bwinjire hose mu mitsi n'ahandi hose ushobore gukiza mu izina rya Yesu. Era uyu mwene data agwaye ingwara y'urukoba, yaragiye kwa muganga hirya no hino arabura umuti, ariko urashoboye. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye kugira neza kwawe, gukiza gutangaza mu izina rya Yesu Kristo kugaragare mu mwanya nk'uyu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Reka bose bamenye ko ushoboye Mana, reka bose bamenye ko uhambaye, reka izo ngwara zihave kuko urashoboye. Waratubwiye ngo tuzorambika ibiganza ku bagwaye ngo nabo bazokira. Uraduha ububasha bukandagira inzoka na skorpiyo, ngo n'ububasha bwose bwa wa mubi bwa wa mwansi noneho ndabuhonyanze mu izina rya Yesu Kristo. Satani nabiwe n'ivyiwe binanigwe mu izina rya Yesu. Ububasha bukomeye, ububasha buhambaye, ububasha bukora ibitangaza bugaragare kuri uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira wa mugwayi we mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira. Nimba utashobora gutambuka, tangura gutambuka mu izina rya Yesu Kristo. Nimba utashobora kugorora ukuboko, kugorore mu izina rya Yesu Kristo. Icyo utashobora gukora gikore mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Mu izina rya Yesu Kristo akira gukira. Naho yoba ari ingwara ikomeye cyane, hepatite B, hepatite C, diabete, hypertension, cancer, HIV n'izindi ngwara zose uko zitwa kose, mu izina rya Yesu Kristo ndazivumye, ndazihagaritse. Nta gikorwa zifise gukora mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye n'uwo muntu uhagaze kubwiwe uri kurasengera, nawe akire mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba ari mu bitaro, ashobora kuba ari muhira, ashobora kuba ari hirya. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye kuganza kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse Mwami umuntu yagiye ku mupfumu, uyu mwanya nyene yari hafi y'umupfumu, ndabimenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabirungitsemo umuriro wawe Yesu mu izina rya Yesu Kristo, vyononekare kugira ngo bamenye ko ububasha bw'Imana buhari. Ndasanganguye ibicaniro byose by'abadaimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndabihomvaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'abadaimoni ndabwiye
ndabwirukanye ububasha bw'Imana bwinjire bukure ububasha bwose bw'abadayimoni. Ndakweretse mwami uyu muntu afise ikibazo cha mari de nuit mu izina rya Yesu Kristo, n'uyu afise ikibazo cha femme de nuit mu izina rya Yesu Kristo. Gwero munsi ibintu vyose bitagenda neza bihagarare bije ku rutonde rwiza, ibintu bije ku rutonde rwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ico kidayimoni nikiza gisubire kandi kumutera mu izina rya Yesu Kristo. Ndashizeho abamarayika mu izina rya Yesu Kristo bakingira aho hantu kugira ngo abadayimoni ntibashobore kuronka ikibanza. Ububasha bw'Imana bugaragare, ukugira neza kw'Imana kugaragare. Satana ananigwe n'abiwe mu izina rya Yesu Kristo. Intsinzi be ya Yesu. Ewe Yesu, ndakweretse abo bantu biharaje kwama batanga amasumu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Baze bafatwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Satana amaramare mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse abantu Mana bari isumu canke ishano hirya no hino kwisi, mu Burundi canke no mu bindi bihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndarungitse ububasha bukiza mu izina rya Yesu Kristo bubakize, maze abo batanga ishano bazoze bafatwa mu izina rya Yesu. Gwera uno munsi ndabaciriye kwiteka kugira ngo uzosubira kandi gutanga ishano azafatwe kandi azamenyekane mu izina rya Yesu Kristo, kuko barihisha bakigira ukuna kuriya kandi bari kwaronona abantu mu izina rya Yesu Kristo. Reka ububasha bwawe Mana bugaragare Mana kuri abo biyita abarozi, abakinzi mu izina rya Yesu Kristo. Bamenye ko hari Imana mu izina rya Yesu Kristo, bananigwa ivyo bakora byose bimeze nabi. Ewe Yesu Kristo, ndakweretse abana bayabaga bananirana muhira, bananirana mu miryango mu izina rya Yesu Kristo. Umuvyeyi ariko ararira kubera umwana asigaye yigenza uko yigombeye, rimwe na rimwe bamwe bakanywa ibijyayura mutwe, abandi bakaja mu busambanyi. Ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Abo bana basubire ku rutonde mu izina rya Yesu Kristo, basubire kuba neza mu miryango, mbere bagukurikire, bakubera abakozi beza, bavuga ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Reka mwami ubasha bwawe bugaragare. Ndasengeye umuntu wese afise umutwaro utandukanye, ushobora kuba ari umutwaro w'inzu, ushobora kuba ari umutwaro w'urugo, ushobora kuba ari umutwaro w'iki na kiriya. Ndahamagaye kugira neza kw'Imana kugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kwitabwaho n'Imana kugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Satani nabiyo bananigwe, Satani n'ibishegu vyo binanigwe mu izina rya Yesu Kristo. Inyishu y'umwene data ibonekeye mu izina rya Yesu, mu izina rishoboye, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rya Yesu. Ndaturiye mu izina rya Yesu ivyo bibazo vyose bihave kubw'amaraso ya Yesu Kristo, maze uyo mwene data aronke inyishu yiwe, maze bimenyekane ko mu ijuru hari Imana. Ndizeye Kristo kubikoze, ndizeye kubikoze guhera uno mwanya ku bintu bihindutse mu izina rya Yesu Kristo, kandi kongeye kuronka intahe. Ndizeye mwami ko vyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi, uri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Nimba wishuwe nyandikira message kuri 76 96 96 76 96 96 96 canke kuri 68 22 78 52 canke kuri 68 22 78 52. Unyandikire kugira ngo dusome intahe yawe. Ikindi naco no bamenyesha, kare twaravuga ko tutaza kuvuga izina, ariko ubu turaza kuvuga izina kuko twasanze intahe ni vyiza ko n'umubanya abimenya. Uvuge ahuba, uvuge n'izina ryawe, turivuge. Uvuga ahuba, uvuge n'izina ryawe, tuvuge kuko ntushobora kumva isoni yo kuvuga ivyo Yesu yakoze. Yesu yagukoreye ibitangaza, bivuge bose babimenye. Egome utwandikire nimba Yesu yagukoreye igitangaza, uvuge n'izina, uvuge naho uri, tuca tubisoma. Yesu akugirire neza. Turatanga rero gusoma message zanyu mwatwandikiye kuri 76 96 message duhereye ko ni yu yavuga ati Yesu ashime pastor, nanje numva nakize ku mitego abansi banteze, nari narivuje ndaruha kandi biranka, none mwansengeye njyamye nakize. Imana ihabwe icubahiro.
turabandanya rero dusoma message zanyu matwandike kuri 76 96 96 96. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe, nanje ndashima Imana yankuye mu gasho, naraguma numva amasengesho yawe, none Imana yabikoze. Okay, Imana ishimwe cyane. Rero tubasabe muze murandika izina naho muri turabivuga. Ubu twafashe ngiye kuza turabivuga, muvuga izina naho muri kugira ngo tubivuge. Egome. Uyu nawe ati Imana ishimwe cyane, ndi mu Rushubi icyaranka, mwaransengeye ndakira ukuboko kwaguma kurimwo ibinyanya, muheza zigigwe mushishikare kutusengera naho mutatuzi. Ego cyane, ego Yesu abagire neza. Tubasabe mwandike rero aho muri n'amazina yanyu kugira ngo izi ntaye zifashe n'umuntu aba hafi yawe amenye koko Yesu yagukoreye igitangaza. Uyu nawe ati shalom shalom, Imana ishimwe kuba narahevye kwiba, waransengeye ndabiheba koko kandi ndi Bujumbura, mugume munsengera mbandanye ukwizera. Imana ishimwe cyane ko wahevye kwiba. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 96 ati bite pastor, Imana ishimwe ishishikare kugusiga amavuta, waransengeye none narishuwe, naronse parasera ubu ngomba nubake. Imana ishimwe cyane. Turabandanya rero dusoma message zanyu aho mutwandikira kuri 76 96 96 96 ariko kandi muravuga n'izina ryanyu naho muherereye, biraba byiza cyane. Uyu nawe ati ndabaramukije pastor, mwaransengeye ngwaye cyane, ndi vyukusenge Jean Bosco kumusaga. Imana ishimwe cyane. Uyaravuze izina ni vyiza cyane. Ego namwe muze muravuga amazina aho muri naho muri. Uri nawe yatwandikiye yishuwe kuri 76 96 96 96 ati Yesu ashimwe, turashima uhoraho, bari baravuze ko bashiki bacu ngo nta numwe azohava, ariko amasengesho yanyu yarishuwe, bose barasohotse. Yesu ahabwe icubahiro. Bisigura ko bari bavuze ko batazorongorwa, none bararongowe bose, twarabasengeye. Imana ishimwe cyane, iratanga abagabo. Amen. Egome. Uyu nawe ati mwarakoze kudusengera, madame akaba yaribarutse, ni ndi y'ukuri ronje ndi mu Kinyinya. Imana ishimwe cyane, ni y'ukuri ronje mu Kinyinya. Muze murandika n'izina koko nkuko uwo mu Kinyinya abigize, wandika izina uvuga naho uri, tuzora tuvuga izina ryawe tuvuga naho uri kugira ngo intahe kabisa ibandanye yamamara. Unawe ati Yesu ashimwe, ndi bienvenue, ubu nararonsa akazi ndi mu Ngagara. Imana ishimwe cyane, bienvenue mu Ngagara. Undi nawe ati Imana ishimwe cyane, jewe nari mfise ishavu ryinshi, none muransengeye ryaheze, ndi Mwaro, Imana ibongera amavuta. Amen. Ndacakiye nanje. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu nawe ati nyakubahwa, ndagushimiye ko mwamfashije gusenga, abavyeyi bandembeje, ubu Yesu yaranyishuye, ndi Fabiola Imwaro, Yesu ahabwe amashimwe menshi cyane. Amen amen amen. Murakoze cyane, muze muravuga amazina naho muri. Uyu nawe ati Imana ishimwe cyane, muriko murasenga nariko ndarira, Yesu arampojeje, Imana ibahezagire kandi munsengere, Imana inkureko agasuzuguro mu rugo, mugira umugisha. Amen amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, ndi kumutakura, mwaransengeye agasuzuguro nari mazemwo iminsi karaheze, kandi nari ngwaye n'amenyo, none ndakize kubwa amasengesho yanyu. Amen amen amen. Undi nawe yatwandikiye n'uyu yatwandikiye kuri 76 96 96 96 ati shalom shalom, amahoro n'umunezero vya Kristo. Yezu ni ndiho w'ubuzima bwanje, mwaransengeye ndwaye indwara yantera mu mutima hakaza imiravyo. Undashima Imana ihabwe icubahiro ko mwansengeye bigahera. Imana ishimwe cyane.
amen amen amen. Turabandanya twakira message zanyu kuri 76 96 96 96. Shalom pastor, ndashima ko nahevye inzoga, ndashima Imana, ariko uyu n'umutwaro acashirako mugavuze ko ari kumusaga nako mukanyosha. Ego uyu nawe ati Yesu ashimwe, nitwa Sandrine ndi kuri Gare du Nord, mwaransengeye turahuza n'umutware wanje, ndanishurwa ndaronka akazi, Yesu abongereze amavuta. Amena 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 amena. Turasubira kandi kwakira message zanyu kuri 76 96 96 96. Yesu ashime pastor, mwaransengeye ubu narakizi ihere mu maso. Okay, ndibaza nibihere mu maso. Egome, turabandanya rero dusoma message zanyu. Undi nabati ndashima Imana, mwaransengeye ndaronka umwigeme dukundana ndideo Imwaro. Ego kabisa. Uyu nawe ati Yesu ashime, ndi mukanyosha, naragusabye unsengere ndonke ivyanje, none narabironse, ubu ndikorera. Mwarakoze cyane, agize cyane gose. Amena. Reka tubandanye. Undi nawe ati bite pastor, mwaransengeye nahevye itabi, Yesu nashimwe, ndi rumwaridi sinzi, ndibaza nizina Imuramvya. Ego ndibaza nizina. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uravuga izina ukavuga naho uri, kandi kode arabihenda ntubihende, utanguza 76 ni ekonete. Winawati amahoro pasita, ndabashimira ko mwansengeye nkibaruka, Imana ishimwe, ndi mu gihoco, ndibaza ni mu gihosha, ndibaza gombye kuvuga mu gihosha, ndi Ndayisenga Kandida, kandi nkashima ko yaciye impana akazi. Imana ishimwe cyane. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Undi nabati pastor, ndakora mukije, Yesu ashimwe, ndi kumusaga, nari naragwaye ubu narakize, mwansengeye, ndashima kandi kuba mfise nakazi ntahora nkora, ndashima kandi ko mwansengeye, Imana irampa abantunga mu gihe umuryango wari wantaye, ndi David kumusaga. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 96 no yavuga ati amahoro pastor, jewe ndi Munyakabiga, nkaba nizeye ko buca ndonka urugo n'ubusaza bwo mu maso, imyaka yanje itamerita, ndizeye ko nakize. Yesu akugira umujene mu izina rya Yesu Kristo, mu ishusho yawe. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Mwiriwe pastor, ndashima Uwiteka kubona mwaransengeye nkaronka aho nkora, Imana ni bane namwe, ndi mu Giheta. Egome cyane, muze muravuga n'amazina naho muri. Undi nawe ati murakoze kunsengera, ndizeye ko ntoye ikibazo. Ego cyane, ikibazo cya leta, ndi Fidel Ibururi. Ego cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, mukozi w'Imana, naringwaye amaso umutwe umenetse cyane, ariko aho musengeye numvise biriko birahera, Yesu abakomereze mugakiza. Imana ikugirire neza nawe, murakoze cyane. Undi nawe ati muransengeye ndakira, ndi Ibusiga muri Ngozi. Ego. Undi nawe ati nanje ndashimiye Imana ko naringwaye, none murasenze nciye nkira. Muze muravuga n'izina ryaho naho muri, mwandike kandi n'ingwara warugwaye, nimba warugwaye uvuge n'ingwara warugwaye. Undi nawe ati bite pastori, ndashimira Imana ko wansengeye irampa umufiance, ndi Mucankuzo. Ego cyane. Undi nawe ati mwiriwe pastor, naringwaye mugabo ndatoye mitende kuvaho munsengeye, ndi mu Kigobe mu ikambi. Undi nawe ati Yesu ashimwe, ndi Isororezo, ndashimye Imana kuko mudusengera.
undi nawe ati pastor kandi marasengeye madami indwara yo mu kigo ndi mu Gatunguru yarakize. Imana ishimwe cyane. Amen. Winawati Imana ishimwe cyane, nanje ndashima cyane, narabasavye musengere none Imana yarangiriye neza. Imana ikomeza kuntera iteka, irampa ico nambara kandi nico nifungurira. Nukuri yaranyishuye ku masengesho mwansengeye. Amen. Undi nawati Yesu ashimwe pastor, nanje ndashima Imana irankijije umutwe. Naguma numva imisonga kwizosi, umutwe umeneka cyane, none uransengeye ndakize. Imana ibahezagire ku ngabire yabahaye, ishishikare kwishura. Amen. Ndi mu Ngagara. Imana ishimwe cyane, muze muravuga n'izina naho muherereye. Yesu ashimwe, mugire umugisha. Nibukijwe ubutumwa wavuze bwo kubwira abagenzi bacu bumvirize ubwo butumwa. Mugenzi wanje yari yaribarutse ntiyavyara, ubu ni sawa asigaye avyara. Imana ishimwe cyane. Unawe ati mwiriwe pastor, ndashima Imana ko yandonkeje akanya ko gusenga, nari mfise akazi kamboshe, none mwaransengeye, ubu Imana yaranyugururiye, murakoze. Amen. Uyu nawati Yesu ashimwe Pastor Jackson, nukuri mwaransengeye, nari maze iminsi mu gashomere, ariko Imana yarampaye akazi, ubu ndandaza butike. Imana iguhezagire. Amen. Muze muravuga izina naho muri. Unawati mwiriwe pastor, jendi Ejide kumusaga kuri witi, mwaransengeye nararonse akazi keza, Imana iguhezagire. Amen. Undi nawati Yesu ashimwe, nanje ndi Aloyizi, ndashima igikugwa Imana yankoreye biciye muri mwebwe. Mugenzi yari yarihebuye, none Yesu yakoze ibitangaza. Amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 nuyavuga ati ndabaramukije abo ku radio Vyizigiro, nitwa Mwarimu, ndumukozi w'Imana wo mu ishengero rya Ezebu ndi Bubanza, shaka gushima mwarakoze kusengera, narakize ijisho. Amen. Mwarimu, Yesu aguhezagire aho Bubanza muri Ezebu. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 nuyavuga ati mwarakoze kunsengera ndakira mu mugongo. Imana ishimwe cyane, bandanya unsengera. Yacashya wundi mutwaro. Egome, reka tusome yindi message. Ati Yesu ashimwe pastor, ndashima Imana ko mwansengeye ngwaye infection, ubu narakize, murakoze cyane. Unawati amahoro pastor, mwarakoze cyane kunsengera umugongo, ubu ni sawa. Nukuri Imana ibahezagire, nibigira Imana mu marambya mwirambire 100%. Imana ishimwe cyane. Uyu nawati mukozi w'Imana Jackson, nagira ndabashimire mwaransengeye ndakira amagati ndibaza na mangati nari ngwaye, nuwari yanyemereye amahera y'ishure yafatanije amajambo n'indome zindi ntizahera, ntushobora gutahura icyo yagomba kuvuga. Undi nawe ati shalom mwaransengeye, umutwaro w'umuntu nabahaye yaribwa cyane yagiye mu bihe. Nukuri ndashima Imana ko yamukijije, yarababara cyane gose, ariko ubu byaraheze. Ndizera ko Imana izokora nibindi, kuko najewe ubwanje naramubwiye ko bigiye guhera, kuko ndavyizeye. Twizeye nibindi ko Yesu azobikora. Yaravuze ati nimuvuge inzina yitwa Uwizeye Imana ari mu Kigobe.
uyu nawe ati Yesu ashime Pastor Nkeshimana, Imana iguhezagire, waransengeye amaso yakize n'ibiryamazuru byakize, ndabifurije kuja mu ijuru. Urakoze cyane. Yesu aguhezagire, unyifurije ikintu ciza cyane. Uwundi nawe ati Pastor mwarakoze cyane kudusengera, Yesu abahezagire, ubu n'amahoro sinkikubitwa, ubu maze tuyaga neza tugatwenga, ubundi ashima Imana kandi ndaryoherwa cyane. Mwarakoze gome cyane, Yesu abahezagire. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, ndumudamu yigeze kukwandikira umugabo afunzwe, ndashima ko Imana yamutabaye ikamukura mu gasho, yarafungiwe ahantu habi, Imana ica imuba hafi kubw'amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro. Amen amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe Pastor, mwaransengeye umugongo waranja cyane, ubu ni sawa, narakize, ndi Belize Imbuye. Yesu abaho umugisha nirangiza ryiza. Okay cyane, Imana iguhezagire cyane, unyifurije ibyiza cyane. Undi nawe ati bite Pastor, ndagomba gushima ko nakize ya ngwara nari nakwandikiye, ubu bimeze neza. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati mwaramutse Pastor, ndimo nanje shima Imana kubera mwebwe, nibuka ikiganiro cawe kugaruza ivyawe byatakaye, ndimbuye, ubu narabigaruje, ubu ni sawa. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi mugongo narishuwe, umufasha wanje yaragwaye ijisho, none imisonga yaraheze, twizeye no kubona ko rizobona. Imana ishimwe cyane. Turabandanya rero dusoma ama message. Uyu nawe ati ndi Jean Bosco Jackson Nkeshimana, nukuri amasengesho yanyu ava ku Mana kweri, kuko mwaransengeye imitwaro nari mfise nkaba ndi ngaha ibubanza, yaraheze, muhezagirwe kweri. Imana ishimwe cyane, Yesu ahabwe icubahiro. Undi nawe ati jewe mba Igisozi, mwaransengeye ndakizwa, ndaheba Kaboregwe, none nagomba musengere. Uyu ni umutwaro avuze. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, muguwe neza mu Mana, by'ukuri ndashaka gushima Imana guko yagenda intwenza muri byinshi, nari ngwaye ingwara y'ibihere maranye hafi umwaka, ariko munsengeye ndabona ko ndiko ndatora imitende. Ndi Gigi Inyabugogo. Nyabugogo sinzi ahariho, kumbure ni Kigali canke ahandi. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, ndi Claude, ndashimira Imana iheruka kuduha ikibondo citwa Sierra, mwari mwaransengeye none Yesu yabikoze. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati nitwa Toyi, ndabashimiye cyane gose ukuntu mufasha gusenga, nanje ndizeye ko ngiye gukira ivyaha n'ubukene, muhezagirwe ndi mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, nanje ndashima ko Imana yankijije ibere ryari rigwaye, muri ko murasenga ryacirikira, ndi muri Taba. Egome murakoze cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, mwaransengeye nari ngiye kugirirwa operation, navuye mu bitaro Amahoro, ubu ndashima, ndi Gerard Mukamesa. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, ndabashimiye kubw'igikorwa mukoze mukaba munsengeye, ndizeye ko nkize, nari ngwaye ibihere bimaze imyaka myinshi, ariko ndizeye birakize, umwami Yesu abane namwe, ndi Mandela. Egome. Undi nawe ati Pastor, mwarakoze, nari nibagiye gushima, mwaransengeye ndatsinda itongo bari batwaye,
ndi Makamba. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, maradusengeye wari yibungenze yibarutse neza, mwarakoze, ndi Viol Inyarusangi. Undi nawe ati namahoro byanditse kabiri, nanje narimbabaye amaso none narakize. Narimbabaye amaso none narakize, mwarakoze kudusengera. Murakoze cyane. Undi nawe ati Yesu ashime pastor, je ndashima mwaransengeye, twabana n'umufasha wanje nabi ariko ubu ni sawa. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Undi nawe ati narimaze iminsi ngwaye malaria, none kubera mwansengeye narakize, ndi Gitega. Amen. Undi nawe ati shalom, mwarakoze kunsengera ngwaye infection n'uguti kwavamo amashira, none byaturuye, mwarakoze cyane, mushikishikare kandi mongerwe amavuta. Imana ishimwe cyane. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, mwarakoze kunsengera ngo ndonke umwana, ndi Gitunga kurushiha, Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Uyu undi nawe ati Yesu ashimwe, naratevye gushima, mwaransengeye narakize esitoma, nari ndayigwaye imyaka 15. Amen. Yesu arakiza. Turacabana yo twakira message z'abishuwe, mutwandikira kuri 76 96 96. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, mukozi w'Imana, nanje mwaransengeye mfise ikibazo, nararuhutse, marahezagiwe, ndi Nyamutendere. Imana ihabwe icyubahiro. Undi nawe ati mwiriwe nyakubahwa pastor, shatse kubashimira ukuntu mwasengeye madamu wanje, mugongo adahaguruka akaba yarakize, nk'abafise n'umutwaro. Reka dusome indi message matwandikiye kuri 76 96 96. Yesu ashimwe, yarankijije amenyo hamaze kuvayo, none muransengeye ndakize, ndi Olivier Muhezagirwe, ndi Kinyovu. Amenyo hamaze kuvayo, ntiyavuze igitigi cya yamaze kuvayo, na nitize ko acavuga ayamaze kuvayo. Uri nawe ati Yesu ashimwe, mwarakoze kunsengera, nari ngwaye umusonga munsi y'ibere kandi ngiye mu bihe naribwa cyane, ariko ubu byaraheze, ndi mu gihosha. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, narakize ngwaye ku rutugu, mwaransengeye, Imana ishimwe, ni Aline Mukanyosha. Undi nawe ati mwarakoze cyane, nabatuye umutwaro kugira ndonke akazi, none narakaronse, Yesu nabandanye kubasiga amavuta, ndi Christophe Manirambona. Ego cyane. Undi nawe ati ndi mu Kamenge, nkaba nshaka kushimira Imana, mwarakoze kudusengera, twari tugwaye amaguru, none twarakize, sawa, muhezagirwe. Amen. Uyu nawe ati bite pastor, ndabaramukije, nukuri ndashima kuba narahevye ubusambanyi, kuvaho munsengeye naciye ndabiheba. Nkaba narimaze guhura n'abakobwa 43, 20 narabavyaye ko, abandi 9 bafise inda. Nukuri Imana ibahezagire ko nabihevye, ndi Karusi umutumba ya Gizo.